je ntabesha natanguje ibihumbi 47 tangura ibyo kuri Ilengalenga kubera uko kuri mubona tuzireka zigakura abantu benshi bimvura ngo ngira sinkomeye nanje ntibabona yuko ari amahera ariko ndarondera. Umugambi wo kugwiza imbuto z'ilengalenga je nabitanguye mu 2020 nico gihe padane muri rezo Burundi umugambi wa rezo Burundi waza ukatubwira yuko tworima ilengalenga inyota n'amatunda je ncandahitamwo kuri Ilengalenga kuko narabona mu mihana ingene banda ku isoko ilengalenga nkeyi nkabona n'ukuntu atabantu benshi bazirima kandi nkabona zirimwe amafaranga ico gihe barondera umuntu yozana ahantu izabu yozana imbuto zirobanuye bagatera kugira abandi azoshaha abandi tugwize imbuto je uburyo nari ifise ahaje sanzwe ndi umuganga w'ibitungwa nari narize umwuga wo kuvura ibitungwa hariho amahera makene nakuye mu bitungwa nari navuye k'ibihumbi nka 30 cadashirako ayandi ibihumbi 200 nguranye mishira hamwe natanguje nk'ibihumbi 50 harimo amase n'abakozi imbuto uko yo twayihabona izabu yo guhera ku bwa mbere yibanze muri jego novuga yuko Ilengalenga zanyungukiye naciye ndonka ibihumbi 470 ico gihe nteramba umugwiza mbuto baca barasaba bari basabye umuntu yo gwiza imbuto je ko nani fisa ahantu naye nakose naciye ndahatanga ndahagwiriza onesese kiraza gukurikirana umurima wanje na izabu barampa imbuto zirobanuye baranyereka ingene ndazimija n'ingene tuzibadika n'amasantimetero tuzibadikako hama baraduha inyigisho rezo Burundi baduha inyigisho zingene turi Ilengalenga jere nkenda zitamo kubera nabona atabantu bazirima kandi nabona ku isoko ico gihe atazihari nkabona na cyane cyane ingene mu cizikena n'ingene ingwara zifata abantu abakenyezi bibungenze n'abana ingwara zo gufungura nabi kariri nkenda zihitamo Ilengalenga muri iyo migambi yose baba batwigishije. Izabu yari yazanye ubwoko butatu madira na makamba na same mugabo nesesi ikinyemera kugwiza madira na makamba mugabo keshi jewe ibiro byinshi ndima ivya madira kuko niyo bakunda ku isoko itandukano yo hagati ya madira na makamba iyi ni madira iyi madira rero barayikunda ku isoko madira barayikunda ku isoko ino haba ibujumbura canke mu Rumonge ndetse ni mu Cibitoki madira niyo banshorera barayikunda nini Gitega makamba ni urabona ko bitandukanye na madira makamba ni bayikunda mu gice cyo imakamba niho bashorereye n'igice kimwe cyo mu Rumonge no mu Cibitoke bamwe barazishoreze ico gituma rero ncangwiza keshi madira niyo bakunda intara nyinshi izindi ntara zikunda makamba kandi makamba ico bayikundira nayo iraramba kurusha madira izabu ico bafashije no shima baranzaniye imbuto zirobanuye amabaze hauma nanje nkashantanga amaprebaze hauma baraza baranyereka amasantimetero ndazimijako n'ingene ndazibadika n'imisi haca baranyigisha ingene ziterwa n'ingene nzozigwiza nibo banyigishije n'ubumenyi bwo kugira kubera imbuto ngwiza barambwira yuko kizira gukura ko niba binarimwe peruka ndaziteye si soroma gushika zame nta niba binarimwe nkurako izabu rero barampaye ubumenyi onesesi nayo irankurikiranira imirima iraraba ko itagwaye iraraba zeze uburemere zifise ico gihe baca barampa certificat nico ndabashimira. Abashorera nk'ubu jewe abakiriya ukuntu ndabaronka ubwa mbere ngitangura gukora umugambi nabikora ndumwe caniyumvira ndaraba ntigutera imbere ndumwe ku mutumba canke mu kibano ico gihe ntanguza koperative y'abarimyi b'Ilengalenga ndabigisha kuzirima ndabaha imbuto kuri gusa ababanyi ndabereka amahera ukuntu yunguka kubera ico gihe isoko yari yambanye nini sindaronka basaba izo kurya bakasaba n'imbuto nkacambura ingene ndazigwiza ndumwe nico gusha mbwira abagenzi ugatanguza koperative ikiro c'imbuto ngurisha ibihumbi 200 turima mu gatasi mu mpeshi ni mu mwonga Ilengalenga zimara amezi 3 harimo n'umuso no kuzisoroma n'amezi 4 tuzirima 3 mu mwaka jewe kwisezo imwe ubwa mbere nababwiye ko natanguje ibihumbi 47 nkaca ndonka ibihumbi 408 ariko ubu
ndashobora kuronka ibiro 80, 113, 90 gutyo. Ni ukuvuga mu mwaka ndashobora kuronka nk'ibiro 320 kandi birahera ku mwaka by'irengare by'imbuto z'irengarenga. Iyi sosiyete yanjye yagira inguvu, umugambi wanjye wabaza kuzana impinduka mu kibano ndetse no mu gihugu. Nk'ubu ndafise n'ifu na registre de commerce, ni ukuvuga ndariha ikori mu kibano, naho nta muntu agisuma irengarenga benshi kandi nta muntu akigwaye ingwara yo gufungura nabi. Ndibaza naho uzunguruka kuri umutumba canke ku mitumba duhereranye ndetse naha mu komine n'abantu bake ubu bagisuma irengarenga. Koperative twayitanguye muri 2022, haciye imyaka 2 tuyitanguye. Ni kuvuga koperative ni gihe muri payeje barondera ugwaruka riko rurakora imigambi y'akabirya. Nanje kubera niko ndakora izirengarenga naciye ndabebwira nti rimi irengarenga kugira iyo koperative yatanguje ku buryo banshorere turime hanini twagura isoko, kubera abantu bari baguma barondera kwirengarenga zo kurya. Nanje maze kuronka izindi ntara za Bujumbura, za Makamba, za Rumonge bashobora, naciye ntanguze koperative kugira nayo irimira isoko izo gufungura. Kuvuga rero iyo koperative yaciye igenda guhiganwa muri komine, mba presidente wayo, turagenda mu komine guhiganwa kubera base imigambi y'akabigi, babona irengarenga ziri mu migambi y'akabigi. Kuko twazirima ku buryo bwiza zikaba niniya nziza, ku buryo tugiye guhiganwa amenga ni mitoto. Umugambi wanje urumva ko natanguye ndi umwe mu kugira iyo societe yanje gira inguvu. Mugurumva uko maze kubyara koperative n'abandi barimye nza ndabigisha, ndetse n'ubu ndafise ikiraka cyo kwigisha ibintu bita abamantoro. Ndiko ndamantora ugwaruka bwo muri komine Bukirasazi na komine Makebuko, ndiko ndabigisha ingene barima irengarenga, ndabigisha kuva kuzimija, kuzibadika gushika zere. Muri koperative turi hamwe turi abantu 22, harimo abakenyezi n'abigeme 17, cyo kimwe n'abagabo 5. Jewe ico shima uwo mugambi wanje wagira inguvu nuko nkiwutangura natanguye ndima ntaragwiza imbuto, narashoye kuja guhiganwa ku rwego rw'igihugu mu gwaruka gwashoye gukora imigambi y'iterambere ata muntu arabafasha, ndashobora kuba uwa mbere ico gihe ndaronka 100 hari muri 2018 n'ikinga. Hama ikindi shima ku mwaka uheze mu kwa kabiri narashoye kugenda muri tubakarorero, bari basavye imigambi 2 mu komine, tuje mu ntara guhiganwa barondera imigambi 4 mu ntara. Muri iyi 4 mu ntara narashoye kubamwo Ibujumbura, ndagenda nahone ndaronka agashimwe k'ibihumbi 300. Hama ikindi shima nuko muri komine kugira barondere ugwaruka ruzoja mu biganiro kwa perezida biga by'inkerebutsi, komine yatanga amakoperative 5. Twegenda koperative yacu tusha turayitanga, yabaye iya mbere muri komine, twagiye turi 2. Gwanje rashoye kuba muri koperative yacu turi hamwe Makebuko yarashoye kujamo, turashobora kuba mu nkerebutsi muri biganiro bya perezida turagenda. Hama kindi shima umugambi cyo wungura mu gihugu nuko baba musitanteri, baba bagiye abakozi ba komine n'abadiregiteri n'abandi bose baraza kushorera irengarenga. Nta muntu agisuma irengarenga agiye muhira ngo abone mu rugo gundi hari irengarenga, aca mubaza ati wazikuye henza, numva banterefonye bakanyereka bakiriye. Ibibazo duhura nabyo haba mu koperative haba muri gira inguvu, duhura n'ibijanye no kuvomera. Nk'ubu urabona dusukisha amazi amarozware, hanyuma gacu usanga amazi ntashika cyane, turahura n'ibibazo byo kuvomera. Hamwe nk'ubu turose motopompe duza amazi canke tukaronka, ndetse n'ubu bukene bw'igitoro. Ubundi twara dukota tukakota motopompe tukagura igitoro, mugo no mwaka umwimbu wagenze nabi kubera iki harumye gose, shatubura ingene dushikana ha amazi mu mirima. Mwabonye ijya sinze naberetse hajya ameze nk'urindiriye imvura canke imisi ugira igenda imvura izoshitasona nateye. Jewe mu myaka izoza iri imbere niyumvira nka koperative yacu ko tuzoba dufise n'imiburiburi nk'imiliyoni zirenga nka 20 kuri konte, hamwe umuntu wanyu wese tumuha agenda muhira mu burusho akagenda kikenura umwimbu dukuye muri koperative. Handi makoperative tubona aguma bomoka. Niyumvira yuko nzoba nko mu myaka 5 iri imbere nkoresha nk'abakozi, ubu ndakoresha 5, dufate 15 kundu. Nibaza ko kundwi nzoba nkoresha nka 20
canke 30 naraguye akarere ndima nk'hegitari nka 2 canke 3 ubu ushobora kuronka ibiro 400 ku kwezi canke 300 ku mwaka ku gice kimwe niyumvira ko nzoba nimbura nk'ibiro 500 ku mwaka nkarenza itoni hamwe intara zose ndazifona zirengarenga atabwoba umugambi wanje ukamenyekana gushika kure hamwe numva ni hanze bahingura ilengalenga nimba bahingura intete bahingura amababi hamwe tugira n'amahinguriro canke nkazishora kure nyene nkaba naraguye akarere hamwe zishoka ni hanze akamunotera ugwaruka canke abandi bantu bose mu Burundi bagise ubwoba bwo kwitunganiza imigambi nobahanura yuko atamugambi numwe utarimwe amafaranga bivanye ngene wawuharuriye ukawutegurira nobahanura yuko bokora umugambi wari wose genda ntababesha ngitangura ibyo kuri mirengarenga kubera uko kuri mubona tuzireka zigakura abantu benshi bimbura ngo ngira sinkomeye nanje ntibabona yuko ari amahera ndiko ndarondera je no batera kamo ugwaruka ho ruri ko rwo kwikura mu bunebwe rugakora umugambi wari wo wose kandi imigambi mito mito inyene ikengeretse je natangura ntera ibitunguru ibeterave ibintu nyene abantu batamenyereye ngatera kantu gatoyi nagize umutahe w'ibihumbi nka 10 nkazabona ndarose nk'ijana ntangura gutera imbere buke buke je natanguye nshingiro nkorera abandi ariko ubu nanje ndakoresha abakozi kandi ndabayeho nk'indi miryango ifise abavyeyi kubipfuza kumenya ibikorwa byanje canke kubagomba kushorera canke bagira ico no bafasha jewe mba ku mutumba wa Rutanganyika komine ni Makebuko zone Murenda agacimbiri ka Kinyami intara ni Gitega abokenera kutubaza ikibazo cyo kugira ico tubanganiye canke ico bodufasha nimero yanje ni 68 sebutanteye 10 35 niyo sanzwe nkoresha ni kuri WhatsApp.